ugendera mu bandi nanje ntunsige. Amen. Amen. Ese kuba mwiza ukacugira ijwi ryiza mama be ni mama pasteur canke uri umukirisa asanzwe? Nitwa Irambona Jennifer. Nkaba ndi umuririmvyikazi w'umurundikazi. Ahubwo nagomba ntera kama abantu bose bazohishikira. Ni lancement officiel ya album. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Yesu niwe jambo ukuri n'ubugingo. Babwiye ko tuza kuba dufise abantumire benshi. Undi mutumire dufise aje kutubwira ivyimirije ni umumama ngaha akeye cane nkuko babivuga. Reka tumuhe ikaze. Umeze neza mama? Ego meze neza. Karibu cane, murashaka kwegereza mikro? Ego. Mbwira ko mwidondora babitande. Nitwa Irambona Jennifer. Nkaba ndi umuririmvyikazi w'umurundikazi. Jennifer umuririmvyikazi w'umurundikazi ntitumumenyereye. Mbe Jennifer yoba afise indirimbo izahe? Jennifer n'umurundikazi twovuga ko ari mushasha kuri clip ziwe, ariko ku kuririmba ntari sanzwe ndabimenyereye. Wasanzwe ubimenyereye? Nakuze ndirimba ama gospel mu rusengero, ariko iyi niyo album yanje ya mbere nshize ahabona. Hama mfise album y'indirimbo 8 audio video. Tuma twakirera abaririmbyi bikora mu gahogo, nubwo kumbure utokwikora mu gahogo ku ndirimbo yiwawe iyo ariyo yose. Tushaka uhezagira abantu bose bariko baraturaba. Imisegonda 30 canke umunota. Ego. Undengane mukiza we umvukonganya ugendera mu bandi nanje ntunsige. Tubandanye nayo igihe. Yesu mukiza umvukonganya ugendera mu bandi nanje ntunsige. Amen. Amen. Ese kuba mwiza ukacugira ijwi ryiza mama be ni mama pasteur canke uri umukirisa asanzwe? Oya, sindi mama pasteur. Ego. Musengera mu rushengero rwahe? Rehoboth Hall Church mu Kigobe. Tubwire rero ku bijanye n'ico gikorwa ufise ku munsi wa Mungu, azoba ari igenekerezo rya 6. Ni lancement officiel ya album. Mwacitiriye Holy Concert, bimeze gute? Ibintu bimeze neza cyane. Nukuri inkuru y'imbarane yitwa niyo wiboneye. Ahubwo nagomba ntera kama abantu bose bazohishikira, kuko uko no bibasigurira nuko bazobibona biratandukanye. Ni ibintu bimeze neza, byateguwe, birimwo amavuta y'Imana cyane. Kandi nizeye ko bizogenda neza. Twarabiteguye bikomeye, twarabonye ukuboko kw'Imana. Nukuri bizoba bihimbaye. Hama bizobira mu Kigobe kuri Rehoboth Hall Church, ni haruguru ya Pafe gato. Harabana n'irya alimentation yahoze ari alimentation harya urushengero rw'ibiyo byishuku bazoca bahabona. Tuzotangura igihe cy'isaha 8, ndetse tuzoba dufise n'abatumira abandi baririmbyi bagenzi banje nka turabona ya Jean Claude Abeli na Claude na Intwari za Kristo, Korale ya Kini, abatumire batandukanye benshi tutoshobora kudondagura bazoba bahari. Nukuri ndatumirira abantu baze ari benshi, dusangira umugisha w'Imana. Izo ndirimbo zanje nukuri naraziteguye bimeze neza kandi bazoshima. Ni naga surprise. Ni indirimbo zizoba zingana gute? Ni album y'indirimbo zingana gute? Ama turabona ko ari official gospel video music album launch. Nukuvuga zose zizoba zifise amasanamu. Ego. Ni indirimbo 8. Ni album nitiriye Hora. Reka ugende nukuri ducishije ko kamwe mu monjo z'indirimbo yawe izo ushaka canke iyo nyene Hora. Iyo Hora reka mbanze ndayivuge ko gato. Icyatumye ndayita Hora nukuvuga ngo navuze ngo hora wihorere ubibwira Imana.
ibintu vyawe ntubibwire naka canke inshuti canke abagenzi ariko ubibwire Imana yoyo irahari ngo amarira warize irahari kuyaguhanagura ko ubimbwiye je no bivuga ubibwiye undi yobivuga ariko ubibwiye Imana yoyo irabikora ariko ntibivuga hama iyo ndirimbo n'indirimbo ugenda buke buke cane ndashobora kuyiririmba ko gatoyi yego ivuga ngo hora wihorere ubibwire Imana irahari amarira warize uyabwire Imana irabikora humura humure ubibwire Imana irahari. Ego kabisa horaho reka tuzoza kugira tugushigikire tubonye ko ata mafaranga ariko kukigaragaza igiteramo kwinjira zo ari ku buntu kwinjira ni ku buntu ego murakoze cyane reka tumuherekeze kuri kano karirimbo ka gospel karimo abaririmbyi benshi izi urumva ko tutarazironka ariko nizere ko ujya munsi tuzitahanye mbe hazoba kugurisha amasede ego flash amasede amakarte memoire tuzokwitwaza ngahe no comment okay nta kibazo cyane reka tugushimire Jennifer nanje ndabashimiye cyane BTV Burundi presents B News